Ndabaramukije abandi ndabaye mwiriwe bakunzi bacu mukurikira amakuru n'ibiganiro tudahwema kunyuza kuri no muyoboro wa YouTube udushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi Shiramatsiko TV. Tubazaniye amakuru ahambaye cyane ari kuvugwa mu karere k'ibiyaga bigari, aho tugiye kwibanda cyane ku biriko biravugwa mu gihugu cy'u Burundi, aho ibara rishobora kugwa umwanya n'umwanya. Abarundi ntibumva impamvu Perezida Evariste Ndayishimiye urongoye igihugu cy'u Burundi yavuze ko Tabara ikomoka mu Rwanda, kandi akemeza ko Tabara itera u Burundi ivuye mu Rwanda, mu gihe bizwi neza ko Tabara imaze imyaka myinshi iri ku butaka bwa Kongo. Abarundi ntibumva impamvu Perezida Evariste Ndayishimiye avuga ko Tabara ishigikiwe cyangwa se irongowe na bamwe bagerageje gutembagaza ubutegetsi muri 2015, mu gihe bizwi neza ko Tabara yavutse mu mwaka wa 2011, kandi abo bagerageje gutembagaza ubutegetsi mu mwaka wa 2015 bari barongowe na Godefroid Niyombare, aho nyine icyo gihe Tabara ivuka we ubwiwe ari we wari urongoye abasirikare b'u Burundi, akaba ari we wari ufise ibibanza bihambaye cyane mu gihugu cy'u Burundi, kandi akaba ari we wakoze ibikomeye byose kugira ngo arwanye Tabara ikivuka. Ariko igitangaje kinateye ubwoba Abarundi ni ukubona Perezida Evariste Ndayishimiye yihandagaza akavuga ko abagerageje gutembagaza ubutegetsi mu mwaka wa 2015 aribo barongoye Tabara, kandi akihandagaza akavuga ko Tabara iri ku butaka bw'u Rwanda, mu gihe bizwi neza ko ingabo z'u Burundi zimaze hafi imyaka 3 ziri mu mashamba ya Kongo zivuga ko zagiye kurwanya Tabara. Abarundi ntibumva impamvu Perezida Evariste Ndayishimiye yahisemo kujya kumarira abana b'u Burundi mu ntambara ikomeye cyane iriko irabera mu burasirazuba bwa Kongo, intambara iri guhuza M23 n'ingabo ziriko zirarwana ku ruhande rwa Kinshasa, ariko ingabo z'u Burundi zikaba ziri kuhahonera ku bwinshi cyane. Abarundi barababajwe n'ingene Perezida Evariste Ndayishimiye atacyo bimubwiye, ahubwo abandanya kurungikayo abandi abanze kujyayo bagapfungwa, abadapfunzwe bakicwa. Ibiriko birababaza Abarundi batari bake. Abarundi ntibumva impamvu Perezida Evariste Ndayishimiye agiye gusotora intambara ku gihugu cy'u Rwanda, kandi ntibumva impamvu Perezida Evariste Ndayishimiye yahisemo gukorana n'interahamwe zibarizwa mu mutwe wa FDLR zigizwe n'abasize bahekuye u Rwanda mu mwaka w'1994, aho haba jenoside yakorewe Abatutsi. Abarundi barafise ubwoba bukomeye cyane, kuko barabona neza ko igihe ingabo z'u Burundi zizaba ziriko zirakorana na FDLR, ingabo z'u Rwanda RDF zizwiho ko zihambaye mu karere, ntibumva ko izo ngabo z'u Rwanda zaba zazihanganira ingabo z'u Burundi. Ariho benshi bikeka ko umwanya n'umwanya ingabo z'u Rwanda zishobora kuza ku butaka bw'u Burundi kurwana na FDL ndetse n'abasirikare b'u Burundi, ibishobora gutangiza intambara ikomeye cyane, kandi ishobora gusiga isambuye igihugu cy'u Burundi. Ibyo byose Abarundi babihuje barabona neza ko igihe kigeze kugira ngo bikureho Perezida Evariste Ndayishimiye, kuko babona neza ko batamwikuyeho abamarira abana. Murazi neza ko igisirikare cy'u Burundi kimaze gusambuka ku rugero rutarigera rubaho, kugeza aho Tabara ituruka mu gihugu cya Kongo mu mashamba ya kure, ikaza ikagera ku butaka bw'u Burundi, igakora ibitero bikomeye cyane, igahitana abasirikare batari bake. Aho kugira ngo abasirikare bivune, ahubwo bagahungira mu baturage, ibituma abaturage nabo bicwa. Byose nyine bikaza byerekana ko ingabo z'u Burundi zashize, kandi ko atamutekano ukiri ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Kubona Tabara itera igasubira inyuma atanumwe ufashwe, kandi bikaza byerekana ko no mu bajejwe umutekano ngaha mu gihugu cy'u Burundi harimo abari gukorana na Tabara. Ibyo byose nyine bikaza byerekana ko ibintu bitifashe neza ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Akaba ariyo mpamvu benshi bavuga ko bagiye gufatana mu nda, amaze bagakuraho ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Tubazaniye amakuru ahambaye cyane, aho tuza kubabwira nyine ku mubano uri hagati y'u Burundi n'u Rwanda watosekaye ku rugero rutarigera rubaho, aho benshi bavuga ko u Rwanda rushobora gutera u Burundi kubera ukuntu u Burundi bwahisemo gukorana n'interahamwe zasize zihekuye u Rwanda. Byose nyine twabibateguriye, tugiye kubashikiriza mu idonido ry'aya makuru. Wecu ubusabwa nta kindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi usabwa gukanda kuri sabone canke subscribe, kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo.
Abarundi barashavuye ku rugero rutarigera rubaho, baravuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye yabahemukiye ku buryo bukomeye cyane. Ese umubano w'u Rwanda watangiye gutosekara ryari? Ese ni ukubera iki Perezida Evariste Ndayishimiye wari watanguye kunagura umubano w'u Rwanda n'u Burundi yahisemo kongera gufata ingingo zibabaje, harimo n'uko yavuze ko agiye gutera u Rwanda kandi akavuga ko ashaka icyatuma ubutegetsi bwa Kigali burongowe na nyakubahwa General Major Paul Kagame busambuka. Leta y'u Burundi ivuga ko igiye gutakamba amakungu bakareba ko bagondoza u Rwanda kugira rurekure abarongoye umuharire ditabara baze mu Burundi bakubitwe intahe mu gahanga. Mu ijambo yashikirije abarundi abipfuriza umwaka mushasha wa 2024, umukuru w'igihugu cy'u Burundi asigura ko ataco batari bakoze kugira abanyagihugu b'impande zose bashobore gusubira kugenderanira. Atanga akarero k'iyugururwa ry'imbibi, ariko ngo utwo twigoro twose u Rwanda rwadusubije inyuma. Agira ati mu bijanye no gutuza uwo murwi w'iterabwoba twari tumaze igihe tuganira n'ubuyobozi bw'igihugu cy'u Rwanda ngo turabe ko bakwikubita agashi bugashikiriza ubutungane abo bicanyi, ariko twarabonye neza ko ataco bibabwiye kandi twarabonye neza ko ataco bashobora gukora, ariko twaraye tubonye neza ko ibyo twayaga kwari ukudusuka inkore ku maso, ahubwo bagumye babaha uburyo bwose ngo badusamaze hanyuma batwubire. Muri iryo jambo Evariste Ndayishimiye arabandanya kwagiriza igihugu cy'u Rwanda ko ari cyo giha umuhari w'abicanyi ibikoresho byose, ashimangira ko n'icicaro cawo ariyo kiri. No mu kiganiro yagiranye n'abamenyeshamakuru hamwe n'abanyagihugu yavuze amagambo akomeye cyane kandi ateye ubwoba, ashimangira ibyo yari yavuze, ariko ibi u Rwanda rurabihakana. Mu itangazo leta y'icyo gihugu yasohoye uwo munsi nyine isigura ko atamurwi n'umwe witwaje ibigwanisho Burundi ikorana nawe. Ku igenekerezo rya 22 Kigarama 2023 harabaye igitero cyahitanye abantu 20. Ejo bundi naho harabaye ikindi nacyo cyahitanye abatari bake. Ibyo byose nyine bikaza byerekana ko mu Burundi hari ikibazo gikomeye cyane, kandi ko Perezida Evariste Ndayishimiye naho avuga ko ashaka gusambura ubutegetsi bwa Kigali bitazamworohera, ahubwo ko azisanga ubutegetsi bwiwe aribwo bwasambutse. Hari ubutumwa bw'umurundi dushaka kubahereza burimwo amajambo akomeye kandi ateye ubwoba, aho ubwo butumwa buburira abasirikare kandi bukabaha inama y'ikigomba gukorwa. Ubutumwa bugenewe abarundi bose, cyane cyane abasirikare hamwe n'abarongoye gisirikare. Barundikazi tuva he turaja he? Mbega abarundi twese twambaye isashe yirabura mu maso canke twanyoye umufa w'igihuna? Mbe igisirikare cy'u Burundi kiracabaho canke carazimanganye? Hasigaye igisirikare c'umugambwe CNDD-FDD. Haraheze igihe kitari gito abana b'u Burundi abasirikare bitwa ngo nabigihugu bariko baratikirira mu gihugu cibanyi ca Kongo ku nyungu z'abagabo babiri, cane cane aribo umukuru w'igihugu c'u Burundi n'uw'igihugu ca Kongo Kinshasa hamwe n'abandi bantu bakeya cane babegereye. Birateye agahinda kubona ibiziga by'abana b'u Burundi biriko birazunguruka isi yose, aho haryamye umengo bakubiswe n'inkuba, bamwe imitwe yajojaguritse ku gataka k'ikindi gihugu mu ngwano ataho ihuriye n'u Burundi. Ubwa mbere twarababonye bagandaguritse bambaye impuzu y'igisirikare ca Kongo kubera bagenda mu kinyegero, ariko aho bigiriye ku mugaragaro witwa ngo ni umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye akabona kwamanyanga yiwe ubona kuja ahabona. Ubu abarungika ku mugaragaro bambaye umwambaro w'igihugu c'u Burundi ari nawo turiko turanabonamwo iyi mihiringiti cyangwa se ibi bisiga bitari bike, aho benshi bibaza ko bakubiswe n'inkuba ariko bari kwicirwa nyine ku butaka bwa Kongo. Birabaje kubona abitwa ko ari abasirikare bafise ibigwanisho baguriwe n'igihugu bafatwa bagera kuri 500 bagakubitwa bakaborezwa igufa bagakorerwa amabi yose abaho ku isi, mu nyuma bakanyanyarizwa amabohero atandukanye, bagenzi babo bakaguma baraho bitegereje bakanuma amaso nk'uko mengo ntibabona ko ejo ari bo. Mbe mwabintazi by'abasoda muzoca ubwenge ryari? Muhone mubona nk'abana b'inyoni?
rengera ubutandukane bwanyu mwunge ubumwe mwanke kurwagwa n'amacakubiri nk'inka z'imbagwa mureke gutwaga n'amacakubiri ngo mutwarwe nk'inka z'imbagwa muhagarike na kare kuko muriko murapfa ku bwinshi kandi Perezida Evariste Ndayishimiye nta mpuhwe na nkeya abafisiye mufatane mu nda murengere ibibatandukanya byose kuko musangiye gupfa no gukira zo mfubyi muriko murasiga canke ababyeyi banyu Barisito na Parayime ntabo bazosigara barabarabira mushaka kunezeza abo bagabo babiri kurusha ariko mugasiga agahinda mu miryango yanyu no mu gihugu murakeneye iki kugira ngo mwikureho intwaro y'agahotoro intwaro y'agacinyizo intwaro imaze imyaka myinshi ipfukamye mu nda abarundi ikibwirwa nicumva icerekwa nikibona nimba mufise amatwi nimwumve mufise amaso mubone murebe akabi Perezida Evariste Ndayishimiye ariko arabakorera ku bategetsi b'u Burundi namwe mumenye kwibi bitazoba kwijana u Burundi n'amakungu nibyabona ibyo mukora biriko birabikwa ahantu bitebuke ayo maraso yandi musubiye gusesa u Burundi n'imiryango muriko murahekura abapfasoni muriko murapfakaza abana muriko muragira imfubyi bizobamako mpaka mubyishure kuko murazabyishura byanze bikunze ubu n'ubutumwa bw'umwe abanyagihugu uvuga ko ibintu CNDD-FDD iriko irakorera igisirikare cy'u Burundi biteye ubwoba kandi bibabaje kandi biteye agahinda uziko ndasa abarundi agahinda kakanyica ntakubeshe abarundi barambabaza amarira akenda kumeneka aya ni amagambo y'umusirikare wa M23 uvuga ko arasa abarundi agahinda kakamwica kuva mu minsi hize FARDC abarundi Sadeke ndetse na FDL wazarendo n'abandi baramutse barasa mu bice bya Sake amabombe menshi cyane naje kuvugana n'umwe mu basirikare bari ku ruhembe rw'imbere mu rugamba rwa M23 mubaza uko urugamba rwifashe update gusa mu byo yambwiye yagize ati Abanyafrika y'Epfo baraza bakarashisha imbunda z'imizinga imbunda ziremereye zisuka amabombe bagapfa kurasa mu byerekezo byose ugasanga turi kwiruka dusaba abaturage kuva mu mazu bakihisha hanze kuko amazu yabo hafi ya bose yubakishijwe imbaho akenshi amabombe agwa mu mazu yabo akabica rero nyuma ya kugerageza guhingisha abaturage abasirikare basigaye bajya muri defiri hanyuma abaduteye iyo baje mu birindiro byacu turabarasa abarundi rero nibo bawohereza imbere ubundi FDL na wazarendo na FARDC basigaye baguma inyuma mbere bajyaga bazana n'abarundi gusa muri iyi minsi ndetse uyu munsi haje abarundi benshi kandi twarabarashe bigeze aho agahinda karatwica nibaza icyo bari kuzira niyo baguma aho bari byibuza bashatse kwinjira mu birindiro byacu birangira tubarashe ku bwinshi namubajije aho byabereye nawe ati ni muri Sake nyine ni ahantu ku gapando bita Gasengesi ujya kwegera Mugunga akomeza ambwira ko abarundi hafi 50 bishwe ubu abarundi ko batangiye gushira muri Kongo amafaranga Perezida Ndayishimiye yahawe ntahagije aracyashaka ayandi yatwaye ayo ko ahagije kandi yatwaye ayo ngayo akareka kugumya ahemukira abana b'u Burundi ibi bintu biriko biraba mu gihugu cy'u Burundi birateye ubwoba kandi ibi nibyo byerekana igihengeri ndirako buca aherutse kuvuga kiri mu nzego z'umutekano ngaha mu gihugu cy'u Burundi benshi bakavuga ko igihe kigeze kugira ngo Perezida Evariste Ndayishimiye n'akarwi bafatekanije gupfukama mu nda abarundi basezererwe kuko ibiriko biraba ngaha mu gihugu cy'u Burundi birateye isoni kandi biranababaje cyane ibihe byiza nibyo ndabipfurishe bakunywanyi bacu mukurikira amakuru n'ibiganiro tudahwema kubashikiriza kuri no muyoboro wa YouTube udushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi amakuru yacu nakagaruka ibihe byiza nibyo ndabipfurije